tabara. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'ikigongwe, uri Imana iharira, uri Imana mwami abaciye bugufi, abamanitse ibiganza kakanya bemeye ivyo bakoze, bahindukiye bakava mu bufarisayo bwabo, bakava mu buryarya bwabo, ubwizigirwa bwaraheze. Urahari kandi urabona, kandi ntuzoguma ucecetse. Oya, ugiye kuva mu guceceka, ugiye kuva mu gacerere. Abahanwa bahanwe, abahembwe bahembwe. Ubujyajya ku bana, ubujyajya ku bagabo n'abagore, ubujyajya ku bana n'ababyeyi, ubujyajya mu makorari, ubujyajya mu basenzi, ubujyajya mu bavugabutumwa, ubujyajya mu bapasiteri, ubujyajya mu bungera, ubujyajya muri ba bishopu, ubujyajya. Bana tubabarire, bana tubabarire, bana tubabarire, bana tubabarire, bana tubabarire, bana tubabarire, bana tubabarire. Bana tabara abantu, ndaciye bugufi imbere yawe, ndakweretse ishengero. Bana genda mu mitima y'aba bana, hindura imitima y'aba bana. Reka dusaba umuntu yoba ari agasaba imbabazi. Oh, bana tabara aba bantu, bana tabara. Tabari imitima ikomantaye, tabari imitima ikomantaye, tabara abantu baguma bimva yanga mu byaha, tabara bigira abafarisayo, tabara bigira abagororotsi ari inyaga, tabara bigira abagororotsi ari abafarisayo, tabara Yuda yari inyaga. Turabona uwitwa Gahini yagendaga na Abeli, ariko yari inyaga, haragera igihe ari wamwica kubera ishyari yari yamugiriye. Tabara ishengero ry'iki gihe,
ndaje imbere yawe. Tabara Mana, tabara. Abantu baguma babifata ibisanzwe. Abantu babona umenga n'ibya bindi. Abantu babona umenga ijambo ryawe rirabesha. Abantu babona umenga n'ibya bindi. Mana tabara. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'ikigongwe, uri Imana iharira, uri Imana mwami abaciye bugufi, abamanitse ibiganza kakanya, bemeye ibyo bakoze, bahindukiye bakava mu bufarisayo bwabo, bakava mu buryarya bwabo, ubwizigirwa bwaraheze, ububeshi nibwo buri muri bo. Bazi kutahari, ariko urahari kandi urabona, kandi ntuzoguma ucecetse. Oya, ugiye kuva mu guceceka, ugiye kuva mu gacerere. Abahanwa bahanwe, abahembwe bahembwe. Bana yanje, Mana turagushima. Usorongora imitima y'abantu, waba ufise umunzani utabesha, cyangwa ryaba riravuga ngo ntaho nonyegezwa. Dawidi we yarabivuze hariya muri Zaburi 139 umurongo wa mbere avuga ngo Uhoraho yarasuzumye aramenya, azi icyaha ryanje yava hasi, azi nimba hasi ryanje. Mbega Uhoraho nomuhungira hehe? Umuntu aciye bugufi akaba yemereye kwatura ibyaha byiwe, baragafukama imbere y'abakozi b'Imana akatura. Uyu mwanya umugirira imbabazi, n'umuharurira muri kahise, n'umuharurira muri bya byaha, reka umuhindure. Mana amasengesho yiwe areke kuba impfabusa, ariko abo umubavu mota adugagara imbere yawe. Kuko igituma amasengesho atemerwa n'ukuticara, n'ukudihana, n'ukudaca bugufi, n'ukutemera ibyaha. Ibyo nibyo bituma amasengesho ari impfabusa. Mana turagushimiye, kuri umunyembabazi nyinshi, kuri umunyakigongwe Mana, kuri uyu munsi tugendeye umwe wese ukamwereka ibyaha byiwe, ubufarisayo n'uburyarya. Mana umuhe gushikama guhindukirire, umwe wese avuga n'ukuri na mugenzi we. Mwishengero ubufarisayo n'uburyarya busohoke, mu makorari ubufarisayo n'uburyarya busohoke. Abantu bakwizere, bakuvuga bivuye mu mutima, bagusenga bivuye mu mutima, baguhindukirire. Mana turagushimiye Mana kutugiriye imbabazi, kuhariye umuntu wese abyiyumvisemo akaba asabye imbabazi. Amaraso yawe wameze, imbabazi zawe ziramuhawe n'izina rya Yesu yo kuguhindukirira. Kwabonye ko atakikwiye kuba umufarisayo, atakikwiye kuba indyarya, kw'amasengesho dusenga atakwiye kuba impfabusa, ariko akwiye kuba amasengesho y'ukuri. Ibitari bike byagiye bizingirwa cyangwa bizibirwa cyangwa bitangirwa n'ibyaha twabayeho. Urakoze kutubabariye, twongeye kugukomera amashyi. Abantu kucuma umwe wese akoze nubikore kuko Imana ishobora. Mwami ubawumugisha umwe wese kucyatanze umubirire neza Mana. Mugisha w'Imana ube muri bo, kiganza c'Imana mu izi ntebe Mwami kikore kandi kigaragare uko amasaha arengana, imbabazi zawe zigaragare kuri bo mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Kugira ngo ubahe gushikama, ndabasengeye Mana, ubahe gushikama mu buntu bwawe. Ndasengeye ubuzima bwabo, ndahamagaye imbaraga z'Imana, ndahamagaye ubushobozi bw'Imana, ndatura ubuzima bushasha kw'aba bana, ndatura ko batosengera ubusa ibyahora bibatangira, ibyahora bibazibira, ibyahora bibabuza gushika mu masezerano yabo. Mana ndabasengeye, ndasengeye ubwoko bwawe, ndasengeye ishengero ryawe, ndasengeye aba bantu, umuntu wese ari hano
hano afise ibintu byamutangiye, afise ibintu byamuziriye. Mana ndamusengeye kugira ngo ugire icyo wakora. Ndasengera ubwoko bwawe, ndirukana amablokaje yari ku buzima bw'aba bantu, ndirukana inyatsi, ndirukana ibisigo, ndirukana indwara, ndirukana ibyaha, ndirukana umufarisayo, ndirukana uburyarya. Ndasambura ikintu cyose gituma basengera ubusa. Reka baroranirwe, reka batera iteka, reka bashika ugomba kubashika. Ndabasengeye Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, wowe washizeho repentance. Ndaguhamagaye, garagaza imbaraga zawe, garagaza ubushobozi bwawe. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana idahinduka. Haleluya, haleluya. Tenda mema kora kwa abantu mw'izina rya Yesu. Ugurura ibyari byugaye. Abigeme bari hano, nubaha izindi imbaraga. Abasore bari hano, bambika amababa n'imukuma. Abapapa bari hano, bambika iby'ubugororotsi. Yesu ndabasengeye, shengero ryose ndarisengeye. Abarusha ubaruhure, abananiwe ubaremurure, abatabona imbere n'inyuma ubahe gushika mu masezerano. Ndahagarika imigambi yose ya Shetani mw'izina rya Yesu. Ndahezagira amaboko y'ibiganza byabo, ndirukana agasuzuguro k'abadayimoni. Ndakubita, ndaburizamo mw'izina rya Yesu. Wavuze ngo tuzohezagira, bazohezagirwa. Ndahezagira ibiganza mw'izina rya Yesu. Ndabihezagiye ibyari byapfuye ku buzima bwabo, ndasubira kubyambika mu imbaraga. Mana hezagira umuntu wese ari hano mw'izina rya Yesu. Iri kindasa byihumure, iri sindaca by'ubutabazi, iri kimana hindura ubuzima bwabo. Abarwaye bakire, abarusha baruhuke. Yesu taba Papa sikalotemenetu mw'izina rya Yesu. Uri Imana y'amasezerano, wavuze ko abo tuzohezagira bazohezagirwa, kw'ibyo tuzovuma bizovumika. Ndavumya abadayimoni, ndavuma urupfu, ndavuma ibyago n'agahinda, ndavuma ubukene, ndahagarika inyatsi, ndahagarika agasuzuguro. Winuhezagire, winutabare, hindura amateka y'ubuzima, hindura amazina y'aba bantu bagiriye neza. Imvange mu byabo, kora ibidasanzwe. Uri Imana ishoboye, uri Imana ikomeye, uri Imana itabara. Papa sikalotemenetu. Ndakumva Mana kuri hano, ndakumva kuri nyishu, ndakumva kutananirwa, ndakumva kudahinduka. Uri uwo kwizigirwa, urera kandi urakomeye. Uri intango n'iherezo. Tabara aba bantu, shigikira aba bantu, hezagira aba bantu, tunza aba bantu, ishura aba bantu. Abatagira akazi baha akazi, abatagira urubyaro ubaha urubyaro. Ndahamagaye abana, ndahamagaye urubyaro, ndahamagaye abana. Ndahamagaye akazi mw'izina rya Yesu. Ndahamagaye akazi, ndahamagaye amafaranga, ndahamagaye amafaranga. Ndirukana ubushomeri, ndirukana amadeni. Ndananiza abarozi, ndananiza abadayimoni, ndananiza abarozi, imizimu y'abapfuye, iblokaje. Ndasambura, ndirukana urupfu, ndirukana ibibazo, ndirukana agahinda, ndirukana mw'izina. Papa sikelote. Yesu uri Imana ishoboye byose. Naho uzokwigera wemukira abaje imbere yawe. Tuvuye mu bufarisayo, tuje kumusenga mukuri. Tuvuye mu buryarya, turaguhindukiriye. Papa sikelotemenetu. Raseketekerobosike. Tutemenetaitu. Mw'izina rya Yesu, gira neza abantu, ubashigikira amaja n'amaza, ubatera iteka muri byose. Uko amasaha arengana, imbabazi zawe zibane nabo. Tugukomeye amashi mw'izina rya Yesu.